Reka subire ndabaye kaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mwakugira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu himwe Rudende Isange TV ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi bavyakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye kaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru cane rero haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu tuyatangurira mu ntara ya Gitega. Procureur General Felicite Nishemezwe yaraye abogojwe mu mabanga. Turaza kuyagaruka ko ku buryo bw'idonido naho Ngoziho aho bita Ibuhiga abanyagihugu barasaba gushigikirwa mu bikorwa by'iterambere birimwo amazi meza, amatara ndetse n'amabarabara y'amapave. Naho mu Burundi umushikiranganje w'indero François Habyarimana arasaba umuyobozi w'ishure Green Hills International College gukoranya byihuse inama nyobozi y'ishure ijejwe indero kugira ngo barabire hamwe ku makosa yakozwe n'abanyeshuri mu konona ibiro vy'umuyobozi. Naho Gitegaho ngo barababajwe no kumva ko hari umwene gihugu yaciwe amande kuko ngo yabuze ibirato byo kwambara. Aya makuru yose nandi ni mukanya ku buryo bw'idonido. Reka subire mbaye kaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido tugiye guhera ku biriko biravugwa ngahe Gitega aho Procureur General Felicite Nishemezwe yarayahagaritswe mu mabanga. Ni inkuru nziza cane ku bantu batari bake na cane ngaha Gitega mu ngingo yiwe nimero 550 akarongo kabiri 560 yo kuwa karindwi mu nyonyo y'umwaka. Mushikiranganje ahatemo katihabwa yaraye agenye byifata kibanza mushikiriza manza mukuru akukira ku Ludapere ya Gitega umupfasoni Rita Francine Nirampeba. Ni ukuvuga kandi ko Procureur General yahahora Felicite Nishemezwe ahagaritswe mu mabanga. Procureur General Felicite Nishemezwe twaramuvuze mu mabi menshi kandi aya mabi akaba ariyo yamuranze harimwo gupfungira abantu busa, kumaza amezi menshi atigeze abajana ku mucamanza, kwanka kurekura abahejeje umunyororo ndetse n'abejejwe n'ubutungane. Twaramuvuze kandi cane ku migenderanire idasanzwe yarafitaniye n'umunyororo Jafeti Atibu ibohero rikuru rya Gitega, ivyatuma kandi Atibu yigira ivyashaka kugeza aho yahagarariye igandagurwa y'uwundi munyororo muri 2023 babanje kumukubita ngo bariko baramukosora. Felicite Nishemezwe yavugwa kandi mu biturire aho ndetse beshi yoba ngo yabaka amamiliyoni kugira ngo abarekure. Turibuka kandi urupfu rw'umunyororo Mave Shurwe ry'Imana yapfuye ku 25 kwezi k'umunani umwaka wa 2023 kubera Felicite Nishemezwe yanse gutanga uruhusha rwo kugira Mave aje kwivuza kandi yari yamaze kwezwa na sentare. Yumvise Mave apfuye, Felicite Nishemezwe aca afata ingingo yo kumuha uruhusha ngo ashobore kurya akwivuza mu gihe yari yanze kurumuha akiri muzima, arumuha yamaze gucikana. Felicite Nishemezwe kandi yari amaze imyaka yiyemera ko atawushobora ngo kumuunyiganyiza kubera ngo ubucuti budasanzwe afitaniye na Angeline Ndayishimiye mutamukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Bamwe yaranababwira kandi ko ngo yimirije ku mushikiranganje w'ubutungane. Ikimuhumiye ni ayandi manyanga yoba yarakoze muri dosiye y'ifungwa ry'abanyeshuri bo kuri Ecole Green House Gitega. Ni idosiye imaze iminsi ivugwa cane aho mushikiranganje ahatemo katihabwa wenyene ubwiwe yarinze ku ubyinjiramo kugira abana bari kurwe. Felicite Nishemezwe kandi yari yatse amahera menshi abavyeyi babo bana abahenda ko aca arekura abo bana, ariko kandi yaca arabajana mwibohero rikuru rya Gitega. Hari umuntu akurwa mu mabanga abanyagihugu bakiruhutsa. Uyu mushikiranganje akuye uyu mukenyezi turamukengurukiye kandi cane nkuko yari amaze akura abandi baprokireri bacinyiza abanyagihugu nakomeze birakenewe.
Tunyarukire Ngozi Buhigaho abanyagihugu barasaba gushigikirwa mu bikorwa by'iterambere birimwo n'amazi meza, amatara n'amabarabara y'amapave. Kuri uyu wa kane igenekerezo rya gatandatu Munyonyi y'umwaka, umusitanteri wa komine Ngozi Dominique Ndikuryayo yagendeye abenegihugu bo muri zone Buhiga mu ntumbero yo kumviriza ivyiyumviro vyabo ndetse no gukurikiranira hafi ibikorwa by'iterambere biriko birarangurwa muri iyo zone. Mu majambo yashikirijwe n'umukuru wa zone Buhiga, abenegihugu basabye ko baroswa amazi meza, amatara ku mabarabara hamwe ndetse n'amabarabara y'amapave kugira ngo ubuzima n'iterambere ngo ry'abanyagihugu birushirizeho gutera bija imbere. Umusitanteri wa komine Ngozi mu kwishura yabamenyesheje kandi ko hari umugambi wo gushira amapave mu mabarabara yo mu gisagara ca Ngozi ku burebure bungana n'ibirometero 27 kandi ngo ko n'akarere ka Buhiga ngo kazoroswa aya mapave mu gihe ca vuba. Naho ku bijanye n'amashure yo muri zone Buhiga, Ibuhiga ya kabiri ndetse na Polivalente, umusitanteri Dominique yasabye chef de zone kwandikisha ivyo ayo mashuri akeneye kugira ngo bishikirizwe muri komine, maze ibikoresho bikenewe bironderwe vuba kugira ngo barabe ko ejo inyigisho zobandanya neza. Yarongeye kandi aranibutsa abanyagihugu intumbero y'igihugu cane cane imbonakazoza y'u Burundi bwifashe kandi buteye imbere muri 2040 2060, anasaba gukora bivuye inyuma kugira ngo umwenegihugu wese azoba afise imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi kuri konte imbere y'umwaka wa 2040. Uyu musitanteri kandi yabahimirije kumvira indongozi, kurwanya amarigara n'inzoga zitemewe hamwe ndetse no kubahiriza amasaha y'ubunywero kugira ngo igihugu gishigikire gutsimbatazwamwo umutekano ushingiye ku iterambere rirama. Naho mu Burundi ho umushikiranganje w'indero François Habyarimana asaba umuyobozi w'ishure Green Hills International College gukoranya byose inama nyobozi y'ishure ijejwe indero kugira ngo barabire hamwe ku makosa yakozwe n'abanyeshuri mu konona ibiro vy'umuyobozi. Mwitangazo umushikiranganje w'indero yashize ahabona kuri uyu wa karindwi Munyonyi y'umwaka, yamenyesheje ko hariho amategeko agenga amashure uko abanyeshuri baba bitwaye nabi reglement scolaire. Kubwiwe kandi ngo hariho ivyaha bihanwa hisunzwe amategeko y'igihugu code penal, mu gihe kandi ngo hariho ayajejwe indero y'abanyeshuri. Mu ntumbero yo kurandurana n'imizi ububegito bw'abanyeshuri bigenza ukutariko, umushikiranganje yasabye umuyobozi gukoranya byihuse inama kugira ngo higwe ikibazo c'abo bana. Aha kandi umuyobozi akaba yahawe ikiringo co gushika kwigenekerezo rya 14 Munyonyi y'umwaka kuba yatanze ikigeranyo c'ivyafunditswe na barezi b'iryo shure. Ico mumenye nuko kandi abanyeshuri 25 kuva kwigenekerezo rya 23 kwezi kw'icumi y'umwaka ko bari mu minwe y'ubutungane, aho bamwe bari baciye bapfungwa abakwije imyaka 18 abahavuye barekurwa. Naho Igitega ngo barabajwe no kumva ko hari umwenegihugu yaciwe amande kubwo kubura ibirato byo kwambara. Kwihangiro bafise ryo kubona ata murundi numwe yo bakigenda n'ibirenge mu ruganda Wilson Shoes Manufacturing ruhingura iyeboyebo, barabajwe ishinga n'abenegihugu bakigenda n'ibirenge. Mu kiyago na twagiranye kuri uyu wa karindwi Munyonyi y'umwaka, Niyonzima Wilson harongoye urwo ruganda ruri muri quartier Rutegama muri komine n'intara ya Gitega, yavuze kandi ko muri urwo ruganda babajwe no kumva ko hari umwenegihugu yaciwe amande kubwo kubura ibirato, ari naco gituma basabye ko
tworondeza uwo waciwe amande uruganda rukamugabira imyambaro 3 y'ibiyeboyebo nziza kandi ngo zikomeye ariko kandi koko hako umuntu acibwa amande kubera kutagira ibirato iyo tuma yitura uruganda bakaraba ico bomufasha kubokenera kandi kurangura canke kugura ivyo biyeboyebo ngo zihingurwa n'urwo ruganda imiryango iruguruye kandi ngo niyeboyebo nziza kandi zikomeye cane ukaba kandi ngo wegereye ahari niyo umwungere Jacqueline Imuyinga ngo buhumuza akura kuri iyi nimero 6187883 Mugihe kandi mu gisagara ca Kayanza hacibonekeza abagenda n'ibirenge Valeria Berahino w'imyaka hafi 70 y'amavuko wo ku mutumba Kivuruga muri zone Gatara komine Matongo umwe mu bo twaganiriye yavuze ko gutambara ibirato ngo hari aho biva ku ubukene canke kutavyitaho kuko ngo umumenyereye kugenda n'ibirenge ibirato ngo bitamworohera Ibyo rero ni bimwe mu biyago byariko nyene birashikirizwa n'abanyagihugu kubijanye no gutambara ibirato naho leta y'u Burundi ngo irafise uburenganzira bwo guha akazi ku gucukura ubutare ishira hamwe mpuzamakungu mu gihe kandi usanzwe afise uruhusha mu Burundi rwo kurondera ubutare adakwije ibisabwa n'amategeko mu ntumbero yo kubandanya tubashikiriza umunsi ku munsi simwe mu ngingo ziri mu itegeko nimero 119 yo kuwa 4 Nyandagaro 2023 ihindura itegeko nimero 121 yo kuwa 15 Gitugutu mwaka 2013 rigenga ubutare mu Burundi turabandanya kubamenyesha ivyo ubufise uruhusha no kurondera hafi ahari ubutare asabwa ingingo ya 55 y'iryo tegeko ivuga kandi ko umuntu afise uruhusha no kurondera ahari ubutare mu gihe abonye hari ibimenyetso byerekana ko mu karere kanaka ahari ubutare ategerezwa kwerekana neza aho ubwo butare buherereye akaraba kandi ko ngo bushobora no gucukurwa neza ingingo ya 57 ivuga kandi ko uhawe uruhusha no kurondera ubutare ategerezwa kwerekana ibikoreshwa muri ico gikorwa ku buryo ngo habajejwe kugendura hariko harabera urwo ubushakashatsi babone ingene biriko biragenda iyo ngingo kandi ivuga ko ubufise urwo ruhusha ategerezwa gutanga amakuru yose yerekeye aho ibikorwa by'uruko byo kurondera ubwo butare bigeze akanerekana kandi n'abakozi b'abahinga bashobora gutanga amakuru nyayo ku byo kubamaze gushikako naho ingingo 58 imenyesha ko ufise uruhusha no kurondera ubutare ategerezwa gushikiriza imbere y'uko uruhusha rwiwe rurangira icirwa cerekana ibyavuye mu bushakashatsi yakoze cerekana uburyo bw'amafaranga icukurwa ry'ubutare ryotwara ubuhinga bwokoreshwa hamwe ndetse no kwerekana ingaruka zishobora kwibonekeza ku bidukikije ndetse no ku benegihugu ico cigwa gisuzumwa n'ababijejwe mu kiringo kitarenza amezi 3 gusa iyo ngingo irerekana kandi ko ufise uruhusha rwo kurendera ubutare ategerezwa gusiga atunganije neza ibibanza byose byakorewemwo ubushakashatsi ataco batanze kubyerekeye ahari ubutare ingingo ya 59 imenyesha ko ufise uruhusha rwo kurondera ahari ubutare ategerezwa kumenyesha umushikiranganje ajejwe iby'ubutare n'amakariyeri impanuka yose yobera mu kibanza cahariko hakorerwa ubutare ingingo ya 60 yo imenyesha ko umuntu afise uruhusha rwo kurondera ubutare anashobora ngo gusaba uruhusha bwo kubucukurira igihe yatanze icigwa cerekana ingene ubwo butare bwocukurwa neza nayo iyo ngingo imenyesha kandi ko leta y'u Burundi ifise uburenganzira bwo guha abakozi
akazi ko gucukura ubutare ishirahamwe mpuzamakungu mu gihe uwusanzwe afise urusha mu Burundi rwo kurondera ubutare adakwije ibisabwa n'amategeko nk'uko byashikirijwe n'abari muri ico gisata. Reka rashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro twari turashikiriza muri iyi saha turi dusuzera ngaha, ubundi turaza gusubira mu makuru araza kubageza ko kuri no chaîne yanyu muri Dene Isange TV, ikaba ari isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro byabigezweho kandi babyakorewe amatoza mu rurimi rw'ikirundi.